abarundi n'abanyarwanda turi abavukanyi, turababanyi, turabazimyamuriro kuva na kera. Ku ruhande rw'Eklezia murazi ko no mu ntango Uburundi n'u Rwanda vyari bigize vikariyati imwe yitwa Kivu, dutwarwa n'umwepiskopi umwe yari ikabwayi. Ivyo rero bicamwo bigorana bivuye ku mvo nyinshi. Hari ivyo twebwe tudafitiye ubushobozi. Ivyo dufitiye ubushobozi, ubwa mbere ni ukubwira abo dushinzwe abakristu ko babwirizwa kuguma baharanira amahoro, bakayasaba umukama, kandi bakaguma birinda ico cose gishobora guteranya abarundi n'abanyarwanda, haba mu mvugo, ko hariho imvugo usanga ibiba urwango, ibiba amacakubiri, canke itumirira abantu kugwana, gukora inabi. Kandi tugasaba rero n'abaturongoye, abafata ingingo, ko bokora uko bashoboye, bagaca mu nzira y'ibiganiro kugira ngo imbibe zishobore kugurugwa, kugira ngo abantu bashobore kugenderanira nk'uko vyamye, guhanahana n'ibintu, wa mubano mwiza wamye uranga abarundi n'abanyarwanda ushishikara.